Harivugana ziba Natasha yakoze baba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuntu akunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numwe akumira yaba mutu yabo ukuza bahadose imilevo we yifata simple no mustar ari hambo yikundira intwengo wakivugira sibintu ntiyigeze nzigo nakariganga muhogo oya ntahekenye jigo naho baza amipro Natasha niwe mustar atazingene bagara nkuko abandi babikora dushimira intwari zikihari bene mama tuvuga ivyiza byabo bakihari bagihema nafagia wanjana achiwa namba moja wengine wanasalenda wanafunga wanaenda nana naweza kuflow hip hop kama mi kafanya ufundi mpaka yeka kilisha jamii you know ni kipaji sio bahati msanii mupe saruti tunaumiza vichwa hata usiku wa manane ili mashabiki muziki tusiachane fani wa muzika na stahili burudani ila sikumbuke shida zake za nyumbani maisha ni raha kiwezekana kila saa usiwe mchoyo kwa afya yako binafsi kesho usije ukafa kwa udhaifu wa kimwili kintu cha mbere na mbere nsabanye n'icubahiro nuko nakubwiye ubwa mbere na mbere aho nkorera si wanje no musaba imitahe ikwiye akamfasha hama nkugurura nanje aka office nkashinga saro nanje hama nkakira abandi bajene batandukanye nkabigisha uwo mwuga abajene bo kwitura bashobora kubigisha gukora no mwuga Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba wifuza ama ordinateur ama écran plat ama television agezweho nibindi nk'amakinga projecteur ama bafle ama tapi eka nibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu byose twakure kuri 68 tuba tubikire Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Hello guys, muraho murameze neza abo bitameze neza namwe mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntiyonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Guys, ni Malengo Media imbutarakura subscribe bandanye kore subscribe hama ibintu bandanye bigenda neza. Journey to Royce N257 kora subscribe amuzo bandanye ubona ibiganiro byacu ugwaruka twirinde sida kandi twirinde n'ibiyo byabwenge. So guys, uno munsi rero ndi kumwe n'umujama ngaha shaka tubwire numuhasra nawe numukozi uraze dusanzwe dukoresha abakozi cyane abantu bakora niho dusanzwe duha agaciro cyane muri Malengo Media. Bro tubwire akazina ka nitwa Pascal Zuka abatanguye akazi ko gukora mu mutwe rya kuva 2019 ufise saro yiwawe canke uri wa muntu nyene akora ibiraka bagu telefone ugenda hariya bimeze gute? Sindaro nka saro yiwanje ariko nkorera kuyabandi kandi ndakorera na online urumva telefone ndagusanga huri nkakora nzerateye imbere ukorera kuri online. Pascal Zuka apare gukora imishatsi ni kindi kintu asanzwe akora navuga nsanzwe ndumuririmbyi gusa mugana byo urabizi ko ngaha bitariha ako kantu rero tubarire banzo duci udhinjize muri moto batubwira kantu nk'umuririmbyi nye fundi na jenga rap furuvina kwenye rhyme staki poteza time I have no break time I'm strong in my mind full power like wind hip hop na isukuma staki kurudi nyuma nikifroni mafuniko nafagia uwanja na achiwa namba moja wengine wanasalenda wanafunga wanaenda nana naweza kuflow hip hop kama mi kafanya ufundi mpaka yeka kilisha jamii you know ni kipaji sio bahati msanii mupe saruti tunaumiza vichwa hata usiku wa manane ili mashabiki muziki tusiachane fani wa muzika na stahili burudani ila sikumbuke shida zake za nyumbani maisha ni raha kiwezekana kila saa usiwe mchoyo kwa afya yako binafsi kesho usije ukafa kwa udhaifu wa kimwili. Kweli maze umesha ujamani mesha sana bro kumara ibintu nk'ibi byose ari akadi karo njenge niyo ducishirize karika ngo ya ntare y'ingore kameze gute akaro numvise ngo intare y'ingore ya Natasha harivugana ziba Natasha yakoze baba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuntu akunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numwe akumira yaba mutu yabo ukuza bahadose imilevo we yifata simple no mustar ari hambo yikundira intwengo wakivugira sibintu ntiyigeze nzigo nakariganga muhogo oya ntahekenye jigo naho baza amipro Natasha niwe mustar atazingene bagara nkuko abandi babikora dushimira intwari zikihari bene mama tuvuga ivyiza byabo bakihari bagihema Guys, ujawararenze
Zuka manu urarenze sana bro. Asante sana bro. Zuka tugaruke rero sasa mu kazi numva kurenza urarenze uzi kuririmba cyane. None ubifatanya gute akazi kawe ko gukora mu mishatsi no kuririmba? Urabizi yuko umuntu kwandika umuziki kwanza ahari hose arandika, ushobora no kuba uri mu isengero cyangwa uri no mu kazi nk'uko nyene. Je ntacyo bintwara kabisa, nta umwanya wose aho mba ndi hose composition ziraza. Okay, gukora umuziki bisaba uburyo, bisaba umutahe. Amahera ukura mu gukora mu mitwe y'abantu gusuka imishatsi gutya niyo mahera usanzwe ukoresha mu muziki? Oya, bisabande abantu bagusponsorisa. Afise abantu bafata umugongo nyene rimwe nk'abaje mamuga, ntabwo ari management tu, ariko ntabwo novuga kuririmba ko ndayifata nk'umwuga nyene ukaze wa hatari. Kana kantu kari gaciye muri tugaruke ku ntego yacu yanya. Ubundi intego yacu ni yo gushigikira abajene bakora bafise ibintu byabo byo kwiteza imbere. Sasa Zuka, akazi ko gukora imishatsi mu mutwe karashaka gutunga umuryango cyane. Okay, Zuka tubwire neza, tusobanurire ufise amashuri angahe? Jewe narize humanité hama kaminuza ndafise igipande. Okay, sinayimaze. Nturi muri babajene aheza amashuri akaca avuga ndindira akazi muri leta, wa mujene aca amenye ingene yipambanako agakoresha ingufu zibi. Uti muri make nturi muri babajene yahejeje ishuri acecira ngo arindira akazi ko muri leta, wowe uri muri babandi baca barondera ingene bapambana kugira bibeshe atarose akazi muri leta. Muta akazi wijera ubwa mbere na mbere niko keza burya. No muri leta bawijera ari oya ntivyokunda kubera bizi usaba konje muri leta rero gusaba konje, ariko ngaha nije ndi controller nyimba ukeneye kumpamagara aho mba ndoye hose canke programme ziwanje zose nije ndazipangira, kandi ugasanga biriko biragenda neza gusumba yaho no bandiko ndakorera leta basi ugasanga, kandi urabizi yuko nagashaharo cyusanga kisumbuye pare raporo company yari niyo muri leta. Zuka hari abajene benshi bahejeje ishuri baca bagenda mu bintu by'amarigara, akagenda kuryama mu miravuga jengire nduhuke, ugasanga nta kintu azi gukora. Abajene babwire mani ibyo bintu ubwo buzima naranabubayemo na jewe, ariko mu nyuma nasanze ari ubw'agahinda gakomeye cyane, kuko nje kwiga kaminuza kwanza namaze igihe kirekire jewe mba mu nzu niryamiye gusa, bazana imisosi njya gusa mfungura atabindi, kuko nize kaminuza ari mu ijoro umurango wose wahera njyamye. Ndavuga ati nkwiye kurondera ikintu nokora, niko gucanza kwanza muri saro ndagiye mbo, ariko mu nyuma zaho inyuma y'ishure ndashanze nsanga aribwo buzima buje, nibwo buzima nahavuye nza kubamwo, nsanga nico niwo mwuga umbeshejeho. Cyesha kanyine ubwira abo bajene birirwa baryamye avuga ati je muhira byose barampa, buri kintu cyose nkeneye barampa nyene, babwira ikintu bo bigenza gute kugira ngo nabo umujene afise iyo ngeso aguma yumvira yuko canke yaguma yumvira kubijanye n'abavyeyi, canke abona yuko ivyo abavyeyi barondeye ari byo bizomubeshaho, uwo ari mu nzira novuga ko atari nziza, kuko abavyeyi cyambere na mbere ntimuzogumana. Ikintu cyambere na mbere nyamukuru nuko wewe uri umujene, ico woshira imbere nuko ico woshira imbere kandi ugakunda kandi wo kwishimira, ni ikintu cyambere kivuye mu maboko yiwawe warondeye wewe nyine, basi bigafuma biza byiyongera ku byo abavyeyi bazoguha canke barondeye. Mugana ko ufisemo ingufu washizemo kawuse n'uruhara kugira ngo uruhara rwiwawe cyane cyane mbere bijya by'abavyeyi ibyo byo reka no kubiharura, aho kugaharura wo ivyiwawe dahari iby'abavyeyi bacarura ivyukuye ibyo wirondeye wewe nyene, ariko ivy'abavyeyi navyo birakaze bisagaciye. Ari ushobora kuvuka nko mu vyeyi adafise ne naho woca wizera iki, birumvikana. So ugwaruka turaruhimiriza cyane kwijukira imyuga kubera ko niwo mushinge w'iterambere. Zuka nje ndiko ndaraba ndabona urumwe mu bajene bakora cyane, uramutsuye na president n'ikihe kintu kimwe umusaba? Ikintu cyambere na mbere nsabanye n'icubahiro nuko nakubwiye je ubwa mbere na mbere aho nkorera si wanje, no musaba imitahe ikwiye akamfasha, hama nkugurura nanje aka office nkashinga saro nanje, hama nkakira abandi bajene batandukanye nkabigisha uwo mwuga. Abajene bo kwitura boshobora kubigisha gukora no mwuga na cyane cyane kuko kintu kimwe basaba. Je nafashijwe n'abandi kwirisha, uri umuntu usinego nziza yo guhimbira kandi kugira ngo ufashe abandi bantu. Zuka umuziki, tugaruke ku muziki gato. Umuziki wibona hehe mu bijyanye n'umuziki nko mu myaka 3 iri imbere? Umuziki icyo nibonamo je w'imbere muri kazoza nibonamo mu manager akomeye cyane, ntabwo je nzoba nkiririmba
ahubwo nzofasha abandi. Uramaze guhura na Natasha Cyane. ikintu cya mbere wamubwiye cyari giki? Natasha guhura na Natasha zari inzozi ziwanje, byari ibintu Cyeshaka utubwire ikintu wavuga ati je Natasha nkifuza ko duhura nashaka kumubwira iki kintu. mane ni byinshi cyane, ni byinshi gose kabisa. Kwanza nkimushikira jewe Natasha sije navuze, Natasha arasanze yari nawe yaramaze kumenya gutyo gusa nyene, mane birarenze. Warabuze nawe nyene wifata guhura na Natasha. Birarenze nuko Watanguye kumukunda ryari Natasha? bo Natasha novuga yuko kuva ubwa mbere na mbere, kuva ndi umwana ntanguye kumenya iby'umuziki, Natasha nagiye bivanye n'ibyo naza numva yakoze nivyo byaza binkora ku mutima, mvuga ati none uyu muntu ameze uko koko, none arabaho bimeze gute? Ni nacyo cyatumye mwita intare y'ingore. Ugarakaze yo cyakwihica ugarakaze. Ni intare y'ingore. Urarenze bro. Asante sana bro. Ninde wundi muntu ushimira cyane cyane mu bijyanye n'aka kano kazi ukora, yaba yaragize icyaterera, yarajya akubwira ati mugabo sinza kuryamye ndondera ikintu ukora, wige ikintu cyo gukora? Kwa mbere na mbere uwo nshimira, ndashimira abantu bashika batatu. Ndashimira uwo bita Sisirove, yaramfashije nawe nyene turi kumwe muri team. Natasha yarambaye hafi mu minsi ya mbere, kuko iminsi namaze ndyama niwe yarampanura akavuga ati subira uje ku kazi. Hamba cya kabiri ndashimira wanyigishije umwuga, ari we uwo bita Burongo Moto. Numukwafere nawe nyene asanzwe akomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Akorera ngaho mu Cibitoke, akora muri salo yitwa Esprit de Vie. Hama ndashimira n'umundi bita Bienfait, nabakorera muri ville nyene hajya muri salo kwa Asha, nawe yaramfashije cyane uko niwe yampuje n'abanyigisha. Abakiriye bawe iyo basutse baragaruka cyane uri wa muntu suko umuntu akabagiye mutazosubira kubona? Iyo umukiriya arasuye kurondera uwamukoreye ibintu bitari byo, ntabwo ashobora ntabwo adashoboye kugaruka batashimye. Zuka jenzi abantu bakora aka kazi kawe benshi ucu usanga kubera ko baba bari kumwe cyane n'abakobwa, usanga niba abantu n'udufaranga baronka dorera mu bakobwa. Zuka yiri kurakora aka kazi we n'ikihe kintu cya mbere ushira imbere? Kibwa mbere na mbere shira imbere inyungu z'umuryango, kandi ndi umuntu abayeho afise intumbero mu bintu byose nkora. Sinshobora kwicara uko nyene ata mugambi mfise mu bwonko mvuga ati ejo canke hirya yejo nyuma y'amezi aya naya nkeneye gushika kuri iki kintu. Rero burya uronka umwanya wo kuja mu bakobwa canke kuja mu izo ngeso zitabereye iyo amafaranga uronka ata ntumbero uri kurayaronderera ufise. Okay, rega sandeze ko ufise umuryango rega. Aje ufise umuryango? Jefise umuryango muga mariage ndayikoze vuba nyene, ndacari mushasha, oya nta mwana ndaronka. Biracoroshe ko tararonka umuryango, uracari umujene Marie. Zuka bafise byinshi kubaza, ariko je ndashaka umbwire neza, tubarire nk'abajene twobigenza gute kugira ngo natwe twiteze imbere, tumenye imyuga myinshi kuburyo atamujene no mashura kuba atafise ikintu akora? Ca mbere na mbere no gutagaya akazi, ico cyonyene kirahagije. Utagaya akazi Zukaje amafaranga ugikore n'umutima wawe wose. Abajene mukurikirana Amarengo Media, mugerageze ntimugaye akazi kubera ko nico kintu cyonyene kizotuma dutera imbere, kizotuma tubaho tutabura buri kintu tuba dukeneye. Niyo mpamvu nimba utarakora subscribe kuri Marengo Media, kora subscribe. Mu misiza tuzokwigisha nyingene natwoshobora gukorera amafaranga. Zuka umuntu agukeneye kugira ngo umukorere mu mutwe, umukorere imishatsi, ndabizukura Madrid meza niko ndakora yo gutora gute? Bo nsanzwe ndi umuntu akunda nakubwiye ko ndakorera online, stati zanje ziba ziriko akazi kanje nkora, ndetse n'urubuga rwanje rwa Facebook Pascal Zuka ndabicisha ko cyane. Ahantu uyu ntitwari ntabwo yije arazi naho nkore. Reka ndamwibarize. Yewe ni sawa.
ewe tubwire umuntu wawe sisoni uyu mwahuye gute ni kuri za mbuga nyene kuri za mbuga nyene bari kuri za mbuga nyene murapanga akabona gusa ko akazi kora uri serious kana akabona ko ukora ibyuzi ubona ni umunsi nyene nawe nkuko mubona hanye mwabona ino munsi mwita mukora akazi bigenda neza byiza cyane kano kazi kiwawe nko mu myaka 2 ubona uzomaze gushika ko mane je nkeneye kuzoba aka kazi kiwanje namaze kuba mba mu nzu nziza mfise déplacement yego ko muri kano kazi nyene ubawe sana musaza murakoze cyane bakozi ba Marengo Media nimba ukeneye machine nziza cyane nimba ukeneye ibikoresho byo gukora amavideo nziza cyane ntahandi hantu hamwe ushobora kubisanga atari kuri Marengo Business ukeneye ibikoresho bimeze neza byizewe genda muri Marengo Business bagukorere match zoka ndagushimire cyane murakoze cyane nizere ko no hanyuma tuzosubira kandi tugakora yego mbe tuzosubira ntangora bakozi ba Marengo Media turabashimira cyane ko numubana kutuba hafi bandanye mukurikirana Marengo Media bandanye mukurikira ibiganiro byacu ciao ciao